kuvuga yuko no mu yishe aruvera muhimbare ndavuga Kadora Vera uno mugabo Sabbas nkuru nziza nawe avyivanzemo erega kuvyivangamo kwiwe kwatumye aruvera muhimbare akira kubera iki kwiyumvira gukiza aruvera muhimbare twibuke kano gakino uko katanguye twibuke kano gakino uko vyagiye bitangura bene tata ma people iyi ni filime Intore Ntindi irimwo aba acteurs bakuru bakomeye cyane aho tuvuga nk'uwo bita Sabbas nkuru nziza aho tuvuga nk'uwo bita Aruvera muhimbare aho tuvuga nk'uwo bita Kadora Vera canke Ketty muri no filime Intore Ntindi. Bino bintu bimeze gute? Bino bintu biriko biza gute? Biriko biza kuzindi mpwemu zidasanzwe. Ni filime yakunzwe cyane hano muri entertainment y'u Burundi. Ni filime y'akataraboneka. Ni filime yandikishije amateka. Ni filime yatumye BMT buja igera ahantu hashimishije, igera ku rwego rushimishije. Uno munsi tuje kuvuga amwe mu sene ndavuga cyane amasenariyo yagiye atrendinga muri no filime. Yes, guhera muri season ya mbere mukibona agakino ko katangwe neza na neza Aruvera muhimbare ariko akina nk'umutwa ariko vyarangiye erega abaye umuganwakazi, abaye umwamikazi. Ati yabaye umwamikazi wande, yabaye umwamikazi wo bita Sabbas kubera ko imbere yo kumwamikazi yaje kuvuga ati reka jewe nje kuba incoreke, nyuma yo kwincoreke yagiye kuba abo mwamikazi. Umwe nawe yari karacorekegwa vyarangiye barariguye erega Kadora Vera bamaranye imyaka ishika kuri 3 no bita Sabbas nkuru nziza. Ndavuga muri filime si ibintu vya vrai ariko ni vyakinywe mwese murabizi, atabona ni ikoroka atavyara ariko kwihangana kwa Sabbas niko siko kwatumye aza guterinda uwo bita Aruvera muhimbare. Murazi ko vyatanguye mwese, murazi ko agakino kari kifashe. Uno mwigeme amaze kuza kuba umukozi mu rugo kwa Sabbas nkuru nziza. Uno mwana w'umugore ariwe Kantore niwe Aruvera muhimbare ariko muri filime yitwa Kantore aje arabana na Sabbas, arabana n'uwita Kadora Vera canke Ketty muri filime Intore Ntindi. Arava ku gatumba iyo yahora inyuma yo kubura nyoko kuru wiwe inakuru wiwe kubera ko yari umurozi yaragiye kumbatega ntibashobore kujabuka, bashobore kwambuka mu gisagara ariko kubera ko imisonga yari hari nyene imodoka yahise imupafura aba arahwereye gutyo Aruvera muhimbare abarose inzira yo kugira gute yo kwerekeza mu gisagara kuja kurondera ubuzima. Vyagenze gute? Yarondeye ubuzima yarondeye ubuzima hehe? Yarondeye ubuzima kuwo bita Ketty canke Kadora Vera. Yarafise umugabo yitwa Sabbas nkuru nziza, bari bifashe neza, bari batunze, barabategetsi kabisa mu rugo iwabo, ndetse ntaco bari babuze, nta kintu na kimwe bari babuze mu rugo iwabo. Bari bafise vyose, imodoka, urupangu rwiza, inzu nziza iri en etage. Eka vyari ibintu vy'agahimbare. Aruvera muhimbare aba arashitse muri urwo rugo rwa yobera bahinga rugo. Ati byari byifashe gute? Umwana w'umwigeme yari umwana afise isuku cyane, nta kintu na kimwe yashaka gukora. Aravuga ati mutama nazanye umukozi azoza aramfasha gukora ibi bintu. Sabbas yabaye akubitiza akajisho acaramwibuka ariko aramufasha gukora imodoka one day every day. Tivyakinze gute agakino muri uwo mwanya kaba karatanguye. Uno mwana w'umwigeme ariwe Kantore, ariwe Aruvera muhimbare yatanguye kumeza iboka za Sabbas. Yatanguye kumesa iboka za Sabbas. Bino bintu biza gutungura Sabbas asanze ari kamesa amese wigwa iboka n'umukozi we arahamagara umugore wati mugore wanje ibi bintu nibiki? Ati Ketty ibi bintu nibiki? Madamu ibi bintu nibiki? Ni gute umukozi ashobora kumesura ibokazi wanje? Mu kwisigura yagize ati nasanze nazimuhanye kubera nayo impuzu ndundana. Ati nasanze nazimuhaye erega
siko byari bimeze. Nagomba kubwire ko yazimuhaye abibona kabisa, kubera ko nta kintu na kimwe ashaka kwiteza, ntiyashaka ko inzara ziwe zononekara, shaka kwambara umwami kazi yamikara imwe mutima. Bino bintu byagiye kumubera imburubundwi. Uno mwana w'umwigeme ndavuga Ketty canke Kantore byagiye kumubera imburubundwi gute? Kubera ko mu nyuma yagiye kuba atagisasa n'ubusaswa bw'umugabo wiwe bwasasande bwasasa Arapfuye Muhimba. Uko vyatanguye uko vyagenze, erega yaratangara agasanga Arapfuye Muhimba ariko arasasa igitanda ciwe, aravuga ati vaho nindakure nindagutumye kuza mu buriri bw'iwanje. Aravuga ati Kantore avuga ati nta kintu na kimwe kihari yokonona. Ati ndakubwire wa mugore we, ati umuntu utaruziga wo mu gahinga ashobora kugutwara ikintu gikomeye cyane kandi wewe utari wibaza ko cyari cy'agaciro. Ati kandi wewe utari wibaza ko byari by'agaciro. Erega iryo jambo ryaravumyerewe, ryaravuze rirataha, ariko ndagomba ndakubwire ko iryo jambo ryavuyemo ikintu gikomeye inyuma y'akataraboneka haje ibindi. Ati bimeze gute? Arapfuye amaze kumenyera kwama asasa uburiri bwa Sabbas, uko vyagenze nuko gukurikira. Sabbas yari yibereye muhira arazinda arasasa Arapfuye nk'uko vyama. Buno onye nyene Sabbas yaciye amufatiranya, aramuhekenya, aramujijina bimwe vy'imvamutima, ariko ntiyabimenya. Ariko Ketty aranka kabisa, biranka, arabireka. Erega yamuzaniye akavinyu, aramuha akavinyu, aranwa araboregwa. Uno mwana w'umwigeme aranwa araboregwa kabisa, aratubwenge, arasinzira. Kucyo nyene Sabbas yikinga mukiza, aramuterura amujana mu cyumba, niko kumuhuza ibitsina nawe bararyamana bimwe vy'imvamutima. Ibara riragwa. Uno mugore abandanya kwamikara, ntiyamenya ivyabaye, ariko hambavu yaho ndagomba kubwire ko uno mwana w'umwigeme yaje kuba atwarinda bene data yamaze kuba atwarinda. Ibara ritangura kugwa bwarumye. Ndagomba kubwire ko amaze gutwarinda uno mwana w'umwigeme vyagoye ko avyiyoberanya gute? Kubera ko yaciye agira gute? Yaciye bimenyekana kwa inabuja. Baravuga ati bimeze bite, ino nda iri hehe? Inabuja niho yakuca akoranya umwana w'umwigeme, aramubaza ati iyi nda ni yande? Ati sindamuzi. Arahamagara umugabo wiwe ati uno mwana w'umwigeme twasanze afise inda. Sabbas aramubwira ati Kantore, vugisha ukuri, uwaguteye iyo nda. Ketty niko kuko nyina amaze ati Kantore, vugisha ukuri, uwaguteye iyo nda. Erega yatumye urutoki uwo bita Sabbas Nkurunziza, yatumye urutoki bene data uwo bita Sabbas Nkurunziza ko ari we yashoboye kubagira gute, amutera iyo nda. Bimeze bute? Agakino kaba karatanguye. Amahoro arabura mu rugo kwa Ketty, Sabbas umugore avuga ati tekera ibintu vyawe ugende. Sabbas aravuga ati no, ntahuja, guma ngaha. Ariko mu nyuma bagiye kuba murungika, ndetse Sabbas aza gutekerera agafungo uno mwana w'umwigeme ati genda wifashishe, ndetse uzogurire n'uduhuzu uwo mwana azovuka. Bugiye mahera Arapfuye Muhimbare yaciye yakuza umugambi w'akataramukane, ndetse aratera imbere. Sabbas aciye kitari gito, kiringo c'imyaka 2, aje mu vyamba arondera umugore wiwe bari bavyaranye, kubera ko Kantore Ketty wewe hari yaciye kiringo kinini atavyara, mbese aza kwitwa n'utavyara, hambavu yo koshwa amajambo mabi n'uwo bita ko ari mutoyi wiwe. Yes, bino bintu meze gute? Vyabandanije gute? Agakino kabandanije gute?
yes mu nyuma uno mugore yagiye kuba yumva ko umugabo we ariko ararondereza Aruvera Muhimbare kugira ashobore kubona umwana, avuga ati niyabona umwana ntazohabura kenera n'icari. Erega vyagenze uko nyene. Sabbas aravuga ati wa mugore we je ndagukunda cyane, niwe wisezerano, niwe Imana yampaye, sinshobora kuguta, sinshobora kukureka, tuzoguma tubana, ariko numva atamahoro mfise, ntazi aho umwana wanje ari. Ketty niko kwiyumvira kuza kwica umwana wa Aruvera Muhimbare, ariko ivyo vyose Sabbas yarabikurikiranye, aza amubona amandikira ati ntukore ibara, ntukore ibara. Ntitwamenye ingene yamubonye, yaciye haseruka ubwo nyene agomba mutamika ati no ati no gezaho, umwana aba arakize, umwana wa Sabbas ndetse n'Aruvera Muhimbare aba arakize. Erega mu nyuma Sabbas yavuye yiyegereza umwana wiwe inyuma yo kurakarira Kantore, yo kurakarira Ketty, amubwira ati Ketty bijya bintu wakoze, bwira ikintu jewe ntabwo nzigera ndakubabarira. Ketty aravuga ati nukuri kose umbwira ikintu cyose nakora, ariko umbabare dusubire kubagira umubano mwiza. Sabbas ati ikintu cyose no gusaba uzoginkorera, ati niwagikora tuzobana neza, nzokubararira n'ivyaha washoboye kubakora. Ico yakoze yamusavye uko kuyegereza umwana wiwe, yiyegereje Kantore, amyegereza aramupangira kugira ngo azarakwerekerana umwana wiwe hafi. Imbere yo kuyegereza Kantore yatanguye kuzamukunda buhoro kwa kundi nyene, amutwaza amufasha, bituma uno Ketty yongera kurakara bimwe vyimva mutima. Inyuma yo kurakara kwa Ketty yashatse kuba yishisha Kantore. Ati yashatse kuba yicisha Kantore, aratuma uwitwa Izo Chris, atuma uwita nde mugenzi wiwe bambara maske baza gutegera Kantore. Ariko ivyo byose Sabbas aba yabibonye, nkejo aragerageza kumutabara, avuga ati abantu bagutumye ndazi baguhaye amahera angana gute kugira ngo shobore kuba ndayongera. Ati bampaye miliyoni 8, nanje ndaguha miliyoni 10, zice ziba miliyoni 18, kandi uwagutumye ndamuzi, n'umugore wanje. Niba mara gutora aya mahera twe ndaza kumenya ngene ndagigira gute jewe nawe tuvyihinyanyurira, hanyuma biraza guhera. Ega baravyemeye, umugabo arakira, umugore arakira, ariwe Aruvera Muhimbare, barataha. Inyuma yaho ndabutse ko yari episode igira kangahe, episode igira gatanu, season ya kangahe, season ya kabiri. Ketty aja kwa muganga asanga yari bungenze, inyuma yuko yari yamaze gutegura iryo bara ryo kwica Ketty, cyo kwita Kantore, ariko aratelefona Sabbas ati wa mugore we banzurindire, hari ibintu ndiko ndakemura. Aho yari karagerageza gukiza umugore wiwe bafitaniye umwana. No musi Sabbas abaye nk'ofisi abagore babiri, kubera ko umugore wa mbere nta mwana yari bwabyare, kubera ko yari abyara, ariko Ketty wewe yamaze kuba asama. Kantore nawe umwana arakuze, bimeze gute yamaze kuba arokora umwana wiwe muri episode ya gatanu, ariyo tugeze kuno munsi. Benshi no munsi bakabarindiranye igishika episode ya gatandatu. Episode ya gatandatu bigiye kumera gute, canke episode ya season ya kabiri yoyo bizoba bimeze gute, nyimba hazoza batangura season igira gatatu bizoba bimeze gute, ko mwabonye agakino uko kwatanguye, ko mwabonye agakino uko karangiye, ko Ketty yarashatse kwica Kantore kubera ko n'umugabo Sabbas abanda atanguye yigira gute, ifiteteja kuri Kantore, bigiye kurangira gute, ariko yamaze kubamukiza, kandi na Ketty yamaze kubabona ko afisinda. Ikiringo c'imyaka 3 yari iheze, bigiye kurangira gute? Ma people, je nitwa MC Donari Numba, ndagusaba kandi subscribe kuri runo rubuga rwanje rwa MC Donari Numba, hanyuma twandanye turyoherwa everyday every time. Ndababwire ko je ndabakunda cyane, imandi bandanye baho mugisha. Thank you so much everybody everywhere. My name is MC Donari Numba. Ni wa musogonda umwe gusa ukabukize subscribe.